Kurikirana kwijana gatatu n'ibice bitatu. Ikiganiro rero kuziko ni ikiganiro mwumva imisi yose kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu. Nuko nababwiye Editions Gusoma ndi kuri ndakibashikiriza rajatunga ariko aradufasha kugira ngo amajwi abashikire neza. Kuri uno munsi rero no munsi wa kane aho tuganira na mwebwe tuganira no turi kumwe mu studio ivyerekeye gusoma la littérature. Mbega ibyandikwa, mbega birasomwa, mbega gusoma hari icyo byo marira umuntu, hari icyo byo dufasha, akamaro ko gusoma. Rero nkuko namaze kubivuga sindije nyine muri studio ndi kumwe na Niteka Mayite. Mwiriwe cyane Diogene. Urakomeye Mayite? Eko ndakomeye nawe. Abantu bakumenyereye turiko turafasha bagira iganira. Uno munsi naho waje kumfasha kwishura utubazo mfise cyane nahishikiye ukomeje kuvyumva turi kumena Niteka Mayite akora muri les Editions Gusoma. Les Editions Gusoma akaba ari inzu canke se twovuga ati une maison wanditse igitabo cawe ushobora gutwarayo bakagukosorera hanyuma kigasohoka. Ego no kuvuga ivyo gusoma ngira ngo muri les Editions Gusoma murabizi cyane. Turabizi cyane ngira ngo muza kutubwira byinshi kuri ngoro. Ego batumire rero canke se mwege mwese muri ko muratwumviriza muri ko mubiza radio Kazoza FM kubera ko tubakunda. Kuri uno munsi dushaka tuzoganira na mwebwe muzogira ico mushikirije umurongo tugomba tutange kuva ikiganiro kigitangura kugira ngo namwe nimwe mufise ikibazo iki canke kiriya muze gushobora kutubwira, muze gushobora kuduhamagara, muze gushobora kubaza Niteka Mayite muri Editions Gusoma, muze gushobora kubaza abo twege muri radio Kazoza FM mutubaze akabazo muza ko mufise kerekeye ibintu byerekeye gusoma. Mbega bitabo twabikora hehe, mbega gusoma bimatiki, mbega ibibazo byose mufise nta kibazo nakimwe tutakira. Umurongo nawe ni wa wundi nyene 72 23 23 72 23 23 rajatunga dushama karirimbo kambere hanyuma kitugaruka tubandanye n'ikiganiro cacu. Bavyeyi banje ndagarutse kuko merewe nabi mu buzima, ivyo nagize n'amayobera. Ndasavye ikigongwe bavyeyi banje nkija mu mahanga nabateye akagere ngezeyo imbera gwema, ico narose sico naronse, impinga iri mu mpinguzi. Ndasavye ikigongwe bavyeyi banje iyo hageze igihe cyo gukika umusaya nifuza gusa ico rikesha, burya ntarabona seri haha narapfuye sinagirira. Ndasavye ikigongwe bavyeyi banje naravomeye amazi utanzirikana, narasenyeye inkwi. Radio Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu. Ikiganiro ni kuziko ni ikiganiro tuganira ivyerekeye imico n'akaranga mu Burundi kuva kwa mbere gushika kwa gatanu, tuganira na mwebwe, tuganira n'abatumire tuba dufise. Kuri uno munsi rero tuko turaganira ivyerekeye ibitabo. Nabuze gusoma mu Burundi dusoma byinshi cyane. Mayite kibazo ca mbere duhereye ko nk'umuntu yitwa Mayite wo tubwira ubwoko bw'ibintu abantu bashobora gusoma. Icambere barasoma ibitabo. Icya kabiri barasoma kayeri. tugarukiriza kuko icya gatatu tubwira ibintu. Yego dushimikire rero ko vyerekeye gusoma ibitabo. None Mayite taduhenze oya no tubwira ukuri si kubera ko ngukora muri les Editions Gusoma vyerekeye ibintu by'ibitabo n'ibindi wowe urasoma. Mvuze gusoma muze guma mutahura abantu tugumana muri gusoma ibitabo wowe urasoma. Ndasoma cyane
cane urashitse ko na cane cyane ndakunda gusoma urakunda gusoma ndakunda gusoma cyane ukunda gusoma ibiki ibitabo oya ibitabo bize gute biri ubwoko bwinshi ibitabo by'ubwoko bwose ndaza akamaro ko gusoma umva igitabo cyose mbona gishobora kunyungura ubwenge ndagisoma uramaze gusoma bibiliya yego yose bibiliya oya ndayigenze ariko ico gitabo nzi conyene naho nyene kubera ko akidusubira bose bari byiza none ga Mayite nk'umuntu akora muri Editions Gusoma canke kubwa Mayite wenyine ubwiwe wavuze ngo urasoma cyane yego nakahe kamaro ko gusoma kubwawe urakoye cyane kwica kibazo Diogene gusoma bifise akamaro kanini cyane gusa ndiyumvira ko ico noherako ababinonose baravuga ati umuntu asoma arakoresha ubwonko kuko umuntu akunda kunonora imitsi akavuga ati niho nzosaza neza ateka nonora imitsi yanje ndayikomeze nonora umubiri amagufa yanje akomere n'ubwonko uko bukoresha niko bukomera ndize nimbira simbaze ko ndabukoresha oya urumva ni nko kunonora imitsi nyene hari uvuga ati ubundi bwo nkatambuka ngiye ku kazi cyangwa ngiye kuri bus ho simba nambutse ariko cyo kimwe n'uwo tambuka akaduga hejuru kuri college ariko ayinonora imitsi kujya no mubiri utubukoresha ngo ukomere n'ubwonko ubukoresheje burakomera kujya umuntu yakuze agiye ico bita sport adasaza cyo kimwe n'ubutayigize n'uwakuze asoma n'ukuze adasoma nibasaza kumwe bazagwana zitero umuntu ariko arakura agakunda kwibagira canke agatubwenge warasomye cyane mu buto bwawe ukakura usoma bishobora kugushikira sino guhumuriza ariko yagomba cyo nagora gusoma bishobora kugushikira ariko sico kimwe n'ubutabigize kuko n'uwakuze atanwa isukari cyane byo mushikira kubera ukuntu bimeze mu muryango wiwe akagwara diabete ariko sico kimwe n'uwasomye kandi sico kimwe n'uwinono y'imitsi urumva ni munonera ubwo bwonko bwanyu ni musome ni mu bukoreshe mu bukomeze ico novuga ko ico cambere hani ingora nyinshi zitera ubwonko nk'ingora bita Alzheimer ituma umuntu yibagira akibagira byose akibagira icari akibagira ico yabaye akibagira biwe yari abarundi bayigwara canke byenze barayigwaye ndazi no bayigwaye kandi ni ingwara yica ngo nita arakablage ari umuntu yambwiye ngo ari ingwara z'abazungu ingwara z'abatunzi Alzheimer deja nta murundi yo gisubira ngo murundi yo igwara gute oya bavuga ngo yarasaze ngo twese aratwibagirame ubwonko bwiwe babwarashaje nibaza ko ababinonosoye bavuga yuko biragabanuka ibice 2% ku muntu yakuze asoma akunda gusoma ivyo kugwara iyo ngwara ako nakarorero hamizindi ikindi no mana gusoma ni ibintu byinshi cyane bituma ari ikintu c'akamaro kanini kandi ikindi kintu ciza ngira bose bazi iyo usoma uramenya indimi ico kirimi uri kurasoma uko uzoga mu gisoma kiguma kikujamwo nimba ukeneye kumenya igifaransa fata bibiliya yo mu gifaransa uhero no munsi uyisoma buke uzogera usanga wihenze ugasanga uvuze igifaransa bakati karaveri igifaransa kiravuye oya uko biri kose gusoma birafasha kumenya indimi ubu ukunda gusoma je nkanje nifatiye ko akarorero sindi umuhinga munini mu Congereza ariko bike mfise ndayifise kubera justement nkunda gusoma ibintu mu Congereza numva nanje nubwo icongereza atabikirenga oya reka icongereza nubwo nanje ataco notangora gusoma ibitabo byo mu Congereza hogera kiyongera oya aho dutangaza cyane ikindi akandi kamaro nije cyane gusoma biranafasha kuruhuka oya banzu nyumvirize Diogene ndakunda guharira bantu muri ko muri kazoza FM 321 ubusa twumvirize Mayite ariko aratubwira ko gusoma bifasha kuruhuka yego cyane hari kibugera hano ukaregerwa n'ingorane ukavuga ati singenda naco ngenda zikotse ziri ngaha ndazikozike hari uvuga ati reka ngene soma kayeri ariko hejuru gusoma kayeri soma igitabo kuko umaze kubikora soma igitabo ubwonko bwawe burinja muri ico gitabo bukiyumvira uri kurasoma zangorane bya bintu byose byakurengeye ukabera nk'uvyibagira iyo minota mikeya gusoma rero birafasha kuruhuka mu mutwe
nibaza ko ari ico ugaheza ukanasinzira wabuze agakiro ariko sibuze gusoma ama message muri telefone sibuze gusoma ama message muri numbaze ivyo bintu mukunda kurama telefone sico kimwe fata igitabo usome kandi ibitabo turabifise aho nyene nk'umuntu yavuze ko asoma cyane aho nyene nakabazo kanje mu bunyene ho bari itanduka kuko ubuhinga bwo gusoma ni buri kwinshi abantu hari abantu basoma ibitabo nyene bituzi bifise impapuro bazingurura n'abandi basigaye basoma ni telefone canke muri tablette canke he abari itandukanirizo canke navyo ndiko ndabaza oya nta tandukaniro nini cane rihari kiretse nko mwijoro gusoma igitabo muri telefone mwijoro si byiza na gato ko deja iyo telefone irafise umuco uza mu maso wacu ushobora kutubuza no gutora iryo tiro bigatuma no mu buzima bwawe bwa misi yose umuntu je nkanje ntovuga kari kometse no ritiro biciye kure cane kandi bazakara kukamenyero nari haye ko ukunda gusoma muri telefone ukeneye gusoma ku murango nta kibazo ari mwijoro ntihaba habona ryama cyangwa ufata igitabo usoma igitabo gisanzwe ariko ahandi ho mu yindi misi gusoma muri telefone ubu byaragoye kuronka igitabo usoma bisa nk'ibishobora kutugora gato ariko biragoye canke n'ibyo udashaka kwiga ni byose biragoye gato numva ngo ari ama bibliothèque zirahari centre culturel Editions Gusoma ngo tuzanye ibitabo byinshi cyane oya tutabisha karimo kutabishaka gusa nibaza ko vyamari byiza gusoma igitabo ukakizingurura ukabana naco biroroha gusoma muri telefone ariko naho nyene ni musome keneye kuruhuka gukomeza ubwonko n'ibindi byinshi ni gusoma ibitabo ndakwibira kabanga mbwa ntuzukavuga ndagusavye yego urumva jewe kera aho nigatse Rwanda hariho bibliothèque baradutegeka gutora igitabo ukagisoma ugacugira ibintu byitwa ngo fiche de lecture ugacugiramwo harimo aba personnage bangana gutya teme yari bavuga ibi uko byandika ugaca wandika na resume jewe sinakunda gusoma nakunda kamoto k'igitabo oya ico rero nukuri bakunzi bakazoza FM ijuje kugwiza umwimbu tuko turagwiza umwimbu mu bitabo gusoma tuvugana nabo muri les Editions Gusoma mahite niteka niwe mutumire dufise kuri no munsi akatubwira kuri we kubwiwe akamaro ko gusoma ariko aratubwira avuga ati ababinonosoye karatubwira aje kutubwira akamaro ko gusoma ariko ndabibutse ko mushobora kutwakorana mwebwe mukagira ico mutubajije canke muduterereye mbega wewe ahuri mbega ubona akamaro ko gusoma kuri wewe uri kuratwumviriza mbega gusoma bimeze gute hari ico byo bikumariye mbega urasoma mbega umaze gusoma ibihe bitabo bimeze gute tuvuze gusoma ngo mwumva gusoma ibitabo eko none ga mayite mukurindira ko bagomba duhamagare kuko ndazi neza yuko abantu bari kwa numbisigana kuziko n'abantu badukunda cyane birabaryohera cyane kutwumviriza ariko birabagora gutora aga telefone ngo duhamagare sagaseseshwa rumuri bikunze kuvugwa mbese si mu Burundi gusa ngira ngo no muri Afrika ko hari abanasomye ngo si tu veux cacher quelque chose aux Africains ngo écris-le kuvuga ngo nyamba ushaka kunyegeza ikintu abanyafrika ngo candike bon kanciye ko gucyo nyene kuri WhatsApp bavuga ngo abarundi ntibasoma nivyo nivyo canke namatohoza nagize none wewe wibaza ko byo biva ku kinyamba badasoma bimeze gute byo kuri namatohoza nagize ariko ndazi nakekanya ko nukuri abarundi ntibakunda gusoma ndayifashe muri rusange umwe wese aho yicaye nimba azi ko babikunda yoraba gatoyi muri novuga ati ahabaye ahagendera yosanga koko abantu basoma ari bake je ku mutwe wanje naho nibaza ati ngira abarundi ntibasoma kuko ibitabo byandikwe mu bindi birimi mu birimi batumva mu gifaransa mu congereza ugasanga gusoma igitabo umuntu azi igifaransa neza cyangwa umufaransa asoma igitabo c'ibyo novuga ati ngira c'imapuro nk'ijana cyangwa amajana 200 yo gisoma ngira mu minsi 3 kwero n'umurundi ico kirimi kikugora kigufata umwanya muremure gusomba je ndi kuvye naho ranzi naho mvuga ati uko biri kose abarundi ntibasoma kuko ibitabo biri mu kirimi benshi batumva kuko mu Burundi benshi bavuga ikirundi ariko mu misi heze hari ikindi kintu numvise nabwiwe ndavuga ati nukuri nivyo ikindi kintu gituma abarundi ngese abanyafrika muri rusangi badasoma harimo ko gusoma birasaba umwanya kandi umwanya munini kandi bisaba kuba wenyene yego bisaba ko uri wenyene gufata akanya kawe nimba ari mu cumba nimba ari ahantu uja ugafata ico gitabo nimba ari amasahani ku munsi ukagisoma
umurundi kumubwira ngo mara amasahani wenyene ni wagiye mu kabare nuri mu bagenzi nuri mu muryango wenyene nuryamye wenyene ngo uri kurasoma nibaza ko ari umwanya muri amasaha 24 dufise ku munsi bigora kuronka ico kimaze kucumva nasanze arico nico kiwanje sindagisuzuwe naco nyene nibaza ko kirimwo kibitabo bisi byanditse mu kirimi kitugora ariko hanini n'ukuri kubwira umurundi jeje nyene uwombwira ati ndondera amasaha 4 ku munsi uri kurasoma ndazi ko bikenewe ndazi akamaro kazo nakavuze ariko vy'ukuri naje byongora amasaha ni menshi cyane tutegeza kurondera umukatabara ibaze nuko nyine utuzobwira ngo tuje mu bitabo ngogira ngo tugire karashishi y'ubwo ariko ndakeneye kumenya numva nkeneye kumenya ico abariko baratwumviriza bavyimvira ko kandi wowe umuntu uriko aratwumviriza hajya burya icyumviro cawe turagikeneye kandi kirakomeye cyane ese woduhamagara rero kuri kakanimero ndakakwibutse 7224 7223 duhamagare akabigeye nimero ya WhatsApp urashobora kutwandikira message kuri WhatsApp pourquoi pas tondera message kuri WhatsApp cyangwa duhamagare kuri WhatsApp cyangwa twandike message isanzwe utubarire uti bimeze gutya agenda byimvira gutya ego raja tunga tudugiriza akavuyo mutumiza akarimbo gatoya mukurindira ko muduhamagara Ige mutima wa mukunzi ugona yoba mukibira kitazwi cange mu misozi ya kure ngira rero dusiga amenye indonyo n'agahinda mfanye muramubwira kakajambo mumuzindura umutwenzi muti kagacuti kawe karacariho mwadusiga muguruka muratera kakabyino k'iwacu kamwe k'intimba y'umukunzi muti sangwe tiro ry'inka Radio Kazoza FM turonse umunyanyi ku murongo. Allo? Ego ndagize mwiriwe. Banza gutwenga mwiriwe neza. Ego ni bukibaruta royize mu gasekebu. Bukibaruta ramutsa Maite. Meze neza. Ego meze neza nawe yarayize. Ndamukiriza umutumire. Mutumire. Yambu cyane yarayize n'amahoro. Ego meze neza. Ego meze neza nawe. Ego natwe n'amahoro ikiganiro cyanyu nagikurikiranye kimeze neza. Urakoze. Aloyize urasoma wewe. Kandi harimo inyigisho zikomeye cyane burya ikintu cyo gusoma. Nkuko wabivuze burya ashagira biragoye no kuri. Babwira kuyisomera agacupa nawe wundi gusoma igitabo. Burya hariho abana babiheruka bari ku ishuri bamaze guheza nyamashuri azosubira kwiraba Mwari uko ngira sinzi afise ikibazo nyine azoza gukora. Aloyize kubwawe wewe nka Aloyize bukibaruta wowe uhora usoma ariko igituma ko bikunda ibintu akantu numvise wavuzemwo numvise ko ngo bituma umuntu ngo acaramba cyane akunda gusoma. Leo munachara akagukozeko wahise kuramba gusa ubwonko bwawe buba bwarakoze neza rero ko buba bwarakoze ni busaza n'ingoga urumva uba wiyongereje ubwonko bwawe misi yo kubaho ariko umubiri wawe nawo ngene wo kurekura. Ego cyane ibintu byo gusoma ibitabo habyinshi no bivuga ko mugari kirundi no soma nayo igifaransa nagira amahirwe yo kubandanya ngo ndabitahure cyane.
ego muka gusoma nyene ndabizi gusoma nyene message no gusoma nyene ibintu byanditse mu kirundi ariko Aloise duhora dusomera hamwe urabizi dusomera hamwe twadusomwa two muri primaire gusoma gusa duhora dusomera hamwe twadusomwa two muri primaire none yani tuba turasoma allo oui Aloise turakumva ego babikunde kubera numvise ko biri mu akamaro gakomeye cyane tutahura nyine ururimi baba bariko barasoma ego Imana ibahezagire rero behezagire nawe cyane ego nshuti zanjye turi kumwe mu gasekebuye ego cyane nakoze Aloise ego Aloise rero umuntu aduhamagara kenshi mu kiganiro cyacu kuziko aradukunda natwe turamukunda kandi nawe arabizi ubu nakaje kiwe ndakaza amuhamagaye none ga Maite tukiri muri nyene wa muce ikiganiro kuziko mu minota 9 tsakuba turangije tuko turavuga ivyerekeye gusoma twavuze akamaro kubgawe uratubwira n'abawe binonose ibyo bavuga turavuga abarundi mbe barasoma canke ntibasoma uratubwira uti kubganje nibaza yuko abarundi ntibasoma nubwo basoma ntizyo babihagije uratubwira nimvo wibaza bivako none wewe wibaza ko kubgawe n'ubundi uko kugira ngo abarundi basoma kuko urasoma kandi urundi kazi uko gwiki nigikiwe cagukabuye kugira ngo usome canke uko kugira abarundi basoma urakoze Diogene ikintu cyo kuvuga Aloise kirakomeye cyane avuga ati je hoba hari ibitabo mu kirundi no soma atari igifaransa sinaronse amahirwe uko kinonoso neza kubwe no soma igitabo cyose cyanditse mu gifaransa nibaza ko ikintu cyambere cokogwa nuko abarundi abanyafrika muri rusange handikwa ibitabo byo mu kirimi kavukire haboneka ibitabo byinshi mu kirundi kuko nka Aloise arafise uwo mutima wo gusoma ariko avuga ati igitabo mu gifaransa no gihera yo kugisoma no giheza ryari kuko nta kintu ndibaza kibishe nko gusoma icyo tumva biragana no mu mutwe nibaza ko bimwe twashaka ko kubwongo bwokora vyohera nabaho ubwongo bwanatakara isindi nibaza ko vyo bavyiza habonetse ibitabo vyanditswe mu kirimi kavukire ku buryo umuntu wese yipfuza gusoma asome vyange kuba atabishaka me ubishaka agira amahirwe yo gushobora gusoma naze ko hani nari ivyo hama kibitabo vyoboneka kuko ndiyumvira ko naho hari ibitabo nibiri hose naho hano hose twavuze urariha kugira ngo ushobore kuzurasoma ivyo bitabo byoshoboka ibitabo bikagwira uwifuza wese gusoma agashobora kuronga itabo hafi yiwe kuko nk'uburi hagati mu gihugu yifuza gusoma igitabo aca gikurayo shobora kuba atavyonzi ngira vyo bihari ariko naho vyo bihari nibiri hose ndibaza tworonka amahirwe tukabimenya kandi bikaja hose ku buryo umuntu wese yifuza gusoma nko nayivuze vyange kubuta bishaka ariko bishaka ashobore kubironka nzi ko kubganje ari ico kintu cotuma abantu bashobora gusoma kubgawe ivyo vyotuma abantu bashobora gusoma none nka les Editions Gusoma mwatubwiye ko les Editions Gusoma mutubwira ibintu byinshi cyane tukemura byose none mwebwe nyene muriko mukora iki canke mutegekanya gukora iki kugira ngo nyene ivyo bitabo canke uko gusoma umurindi wo gusoma ibitabo ubongerekane mu gihugu cacu nka les Editions Gusoma ico dutegekanya gukora nuko igitabo cyose coboneka mu Congereza cyangwa mu Gifaransa kiboneka no mu Kirundi. Iyo niyo ngwano ya mbere dutegerezwa gutanga ibitabo mu Kirundi ku buryo umuntu wese yifuza gusoma nko nayivuze byange kubutabishaka ndasubiyemo ariko ubishoboye ubishaka ashobore kuronga igitabo mu Kirundi. Ibitabo byose bizoba biryoshe cyane muzobona vuba byo muri Editions Gusoma bizoba bihari mu Kirundi. Bantu b'Imana bakunze bisamirizi Kazoza FM bantu muri ko muragwiza umwimbo bantu muri ko muratwumviriza bantu muzotwumviriza arabivutse arabitwemereye ndavyemeye cyane ku mugaragaro cyane. Ikindi kintu naco dutekanya gukora kandi cyo kijanye cyane no kugwiza umwimbo bimwe bibi umuntu umwanditsi mu mwaka uza tuzotegura ihiganwa ry'abanditsi banza witonde kuvuga amahiganwa ngaho banza witonde kuko twe ngaca dusimbirako kwe ndabazi muri Kazoza FM gene mumeze twe twibwiriza umwimbo gusa ihiganwa iryo higanwa ni ry'abanditsi umwanditsi wa mbere azokwandika ibisumbi by'abandi bose acatahukana imiliyoni 10 angahe
angahe imiliyoni ndagize 10 itangazo ko mpevye kuja kuri mikro ngomba ntangure kwandika igitabo muzobona ejo gisoze cyandi cyitwa Diogene Rukundo azo igitabo nanditse kubera ko bakuza jagusi angahe imiliyoni 10 oya umva uhora tujanira nije kuko ntegerezwa kuguhamagara kandi kugutumira uzudubwira izo miliyoni 10 kuntu imiliyoni 10 neza kuko nawandika atasomye na muri yo mwanditse akandika igitabo abantu bakagisoma kikabaryohera nawe atasomye iby'abandi muhero no munsi musoma kuko ubutazosoma nta bintu biryoshe azoshobora kwandika ngo twishime ngo bibya mbere hero no munsi musoma mu mwaka uza muri ko mwotabana izo miliyoni 10 mukagwiza umwimbo nabivuze jewe kuva uno munsi ejo nimwumva hari karavuga irindi jwi nazori jewe ngiye kwandika ibitabo imiliyoni subiramo imiliyoni 10 muharura imiliyoni 10 umwe zibiri oya tweza guharura no titatu deja kugira ngo iganiro tubagiheze tweza guharura iganiro cyaheze kera cyane mugwiza umwimbo musome mwandike hindura twumvise akamaro ko gusoma yego twumvise igituma abarundi baba badasoma turamenye no kugena abarundi bagiye gusoma cyangwa agafaranga bazosoma mugabo kandi ugira abandika bibanza gusaba kubanza gusoma yego none bazakwandika mu kirundi yego aza bari higanwa wandika mu ushoboye hama tukicagurira Radio Kazoza FM igiye kugwiza umwimbo ubo byukuri neza na neza tuko turagwiza umwimbo mu biganiro kuziko tuko turaganira ivyerekeye ibitabo gusoma n'akamaro cyane uno musi wako tuvuga cyane ku kamaro ko gusoma ariko minota 2 n'amasegonda 13 turaza kuba turangije ikiganiro cacu ariko Diogene nkundira ndakubaze nanje ndakumbuye kubaza nije nagutumiye umuja kumbaza ndagusabye okay mbaza anzu ndamutse nyene wigire je nandi mutumire ngira amasoni Diogene Rukundo uhi sika batumire baba bafisa amasoni yego cyane mwoba musoma ibitabo gaciyemwe nye gaciye murasoma yego nikiye gitabo mwa mwarasomye cyo cyarabakoze ko kikamane kigana n'akamaro kaboneka mu buzima bwanyu igitabo nasomye kikankora ko ngoma ndakibuka iminsi yose cyitwa Rich Dad and Poor Dad mu gifaransa ni le père riche père pauvre mu kirundi wogisigura gute dawe tunze na dawe akenye reka tuvyita uko kubera ikintu ncabakoze ko cyane mu buzima ni igitabo kirimo inyigisho z'unyene to kwitunganiriza imigambi kandi urumva nagisomye ndiko ndagerageza kuraba kungana nanje no kwitunganiriza imigambi ukuntu wagwiza umwimbo wabitahuye cyane yego wabega bishobora nane ko journaliste cyane ariko rero meje kuronka appel ari umuntu aje ku telefona umuntu yitwa umwanya arantelefone ambwira ati nitwa umwanya ariko nashaka kubwira yuko kiganiro kuziko hageze ko gihera kugira ngo abantu bari kurumviriza Kazoza FM baronka akajyo ko kumviriza ibindi biganiro mayite tugukengurukire cyane reka mwakoze kuntumira kubona waje yego cyane uraduha umwanya uranatwigisha akamaro ko gusoma ngira ngo twumvise byinshi ariko ibyo miliyoni 10 watubwiye ntutujaniranye guhamagara zo kuzidusigurira neza ukuntu tuzozica urabitwemereye ariko nzobitaba uzo kwitwitaba ariko cyane neza cyane tumushimire rero niteka mayite yaje hano muri studio zacu za Kazoza FM dushimire cyane Raja Tunga yadufashije kugira ngo amajwi abashikira ndashimiye cyane abagerageje kuduhamagara ndashimiye cyane abaduhamagaye bigakunda ndashimiye abagerageje kutwandikira message ndabashimiye mwese yo mumva mukagera mwe mwari ko mumviza ibiganiro mumviza ikiganiro kuziko muko mucumbiriza kuri radio Kazoza FM ijwi ryo kuguza umwimba ariko ntuhindura agashinge gumizaho nyene ntuhindure telefone yagumizaho nyene ngo Kazoza FM isaza nk'umuvinyo uko umwanya ugenda uragenda uko imisi igenda iragenda ibiganiro biguma biryoha nta mwanya n'umwe ibiganiro bitaba biryoshe numva n'ubu ntuhindure bandanye wumvirizo bandanye uryoherwa Diogene Rukundo na kuri micro ndabipfurije ijoro ryiza nzosura kubasanga hano nyene ejo zasaha nyene nimwibagire ikintu kimwe nimwibagire kugwiza umwimbo bye